Reka ndabaramutse cyane abakunzi bo kuri Burundi aho muri hose nibaze kumeze neza kandi mukomeye mushima Imana. Ego no musi novuga ko ari umunsi special, umunsi udasanzwe kumbure gukora ibintu mutari mumenyereye cyane nubwo igihe kimwe narigeze kubibemerera bisa nkuko ntabikoze, ariko no musi nibyo njeko. Rero ni ku ntumbero yo kugira ngo tubagezeho amakuru abagiye atandukanye mu gisata ca sinema mu Burundi, ariko cyane cyane ho duhagarara kubera ko babigoye nta byinshi biragaragara nkuko byoboneka cyane mu Burundi, ariko bike biramaze kugaragara kandi biri ku rugero rwiza cyane. Rero tumaze imisi tuvugana ku basineaste babagiye batandukanye abavuye mu Burundi bakaja mu gihugu kibanyi gukorerayo akazi, hari nabandi baba mu bindi bihugu babigiye bitandukanye nka John K ahari Australia yubahwe. Ego nawe ne tumuvuga ko bukebuke kubera ko arafise filme izogira ihiganwa muri Amerika. Sasa rero uno musi hari ibintu biriko biracana ko ku mbuga ziba zigiye zitandukanye. Dufise umustare w'umukobwa ari mu ba productrice muri filme y'u Burundi kandi bariko bikora cyane kandi bakunzwe cyane. Ariko avugwa ko amajambo aba agiye atandukanye mu mpande zose. Aba journaliste baravuga, umugabo wiwe akavuga, abakunzi abo bitwa kwitwa abafans bakavuga, abo bose bagahuriza hamwe, ariko tukara ivyo bintu twobiha iyahe ntumbero ko na cyane uba usanga bigoye. Reka tuvuge cyane ku artiste wacu Mimi Mireye. Ubu tuvuga ntago ari mu gihugu cy'u Burundi, ari mu gihugu cy'u Rwanda, agiye kumvo z'akazi, agiye gukora ibikorwa bibagiye bitandukanye mu gisata ca sinema, aho bari kubakora filme nziza cyane, aho bari kubakinana n'umurundi kazi nyene bitwa Muco, nawe nyene asanzwe ari mu productrice afise urubuga rwiwe CEO wo kuri Ina Rigera. Bari kubakora ibikorwa byiza cyane, twovuga ko twobatera kuhaje. Ni ntumbero nziza kuko bakunda kuvuga ati ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Turashima cyane kuba baragiye, ariko nubwo bamwe bagaya ntago byose byoba byiza ngo vyere ngo de. Rero Mimi Mireye ariwe duhagarara ko cyane, yagiye avugwa ko ibintu babigiye bitandukanye mu misi irenganye, aho hari haciye imyaka itari mike atandukanye n'umugabo wiwe ndetse n'abana biwe, ariko ubu tuvugana hakaba haje ikindi kintu gisa na cya kindi kigarukanye nyene wo twokwita nk'umugabo wiwe avuga amajambo aba atandukanye. Rero benshi bagiye bibaza ati ibi bintu biriko biva kuki, ibi bintu biterwa n'iki ko avuga vya bindi yari yavuze ubwa mbere, ni igiki cabaye cotuma agarukana vya bintu. Abantu benshi bakavuga ati ubwa mbere ko hari habaye ikibazo kuko abana bari bato, ngire ariko yitakambira kugira ngo umugore agaruke mu rugo bikanka. Ubu naho kabana bakuze ariko arondera iki, ariko abafana nabo bakavuga ati yamara uko bigenda kose twaramaze kugukunda, dukunda ibikorwa vyawe. Rero ivyo bintu byo mu miryango ndetse ivy'umugabo wiwe ntago dushaka kubifatanya n'akazi kawe, ubundi dukunda ibikorwa ukora, ntabwo dukunda wewe. Abandi bakavuga ati burya yagize ikosa kwihakana abana. Rero ivyo bintu byose ubihurije hamwe uza gusanga bifise imigwi ine, kuko na Mimi Mireye ubwiwe arafise ikintu abivuga ko nubwo tutaramuronka kugira ngo tumuvugishe. Twizere ko niyagaruka mu gihugu tuzomurondera kugira ngo atuganirire, kuko ururimi rw'umwe rukamwa ayera, kuko umugabo we yaramaze kuja ku TV online aravuga ibintu bisa na vya bindi yavuga haheze imyaka myinshi. Rero urumva byongeye kwisubiriza. Sinzi ikiriko kirabitera, nico dushaka kumenyana cyane ko bisaba gusesangura cyane kugira ngo tumenye tubyinjiremo cyane mu buryo bwimbise, ko na cyane uba usanga bigoye cyane. Ego tuvuye ngaho turagenda kuri filme yiwe yari maze imisi irengana bitwa Nshyiramunda. Ni filme yakunzwe cyane n'abafana, aho bamwe bari baravuga ati izobandanya canke se bizogenda gute, aho bavuga ati turamunyotewe cyane agaruke mu bikorwa, agaruke gukora cyane kugira ngo ibintu bishikare bigenda neza. Rego tubwira abantu bari kuba dukurikirana bakunda ibikorwa vya Mimi Mireye, tubabwira ati mutenyenye gatonya kumbure niyava mu gihugu cy'u Rwanda azoza afise ibikorwa byiza kandi bigezweho, na cyane kazobavuye mu gihugu twavuga ko kiri imbere cyane mwibi bintu bya sinema. Turagenda tubandanye ku tugende mu kigo ico twokwitwa timu Turavye. CEO wayo ni Fanny Lavine.
aho hariko haravugwa ibintu babige bitandukanye naho nyene bafise filime bariko baratwereka bitwa Data aho bamwe bariko bayitwa ngo ni filime y'umuryango biravana no ku muntu wese abavyumva turavuga ko ico kintu cyuko batanguye kwitwa filime y'umuryango siko biri nkuko abantu bavyumvira ku ruhande rumwe ruravuga ati burya ni vyiza ko umuryango ubigiyemo na cyane cyane ko kuja kurondera mu rundi kuja kurondera abandi bantu ushobora kurihira amahera ubusanga bigoye ashobora kuba yariyumviye ati na cyane cyane tubanze duhere mu rugo kumbure kugira ngo dushobore kuzamura ibikorwa na cyane cyane muri sinema kugira ngo ibintu bishikare bitera imbere na cyane gose abandi bakavuga ati ibi bintu bizanye mu muryango ntibitera imbere na cyane cyane ko baba bakeneye izindi mpano z'inyuma y'umuryango ariko tukavuga ati none namba ari uko bimeze tubihe iyahe nzira abandi benshi bakavuga ati burya habayeho kwikunda no kwigumiza mu bintu adashaka kurekura kugira ngo abandi bantu bashobore kuba boshikira bakore nabo nk'abandi ariko bamwe bakabishima abandi bakabigaya tukavuga ati none dukorere kuyahe systeme ko mbona ibintu bigiye guhindura isura rero tuwafa yararamuye abantu benshi kandi uko ibaramura niko bagenda bakora ibintu byabo rero ko kuntu bagenda bakora ibintu byabo tugenda duhomba abo bantu ko na cyane cyane haba hakenewe kubaba hafi no kugira ngo bakorane cyane ugaca usanga iyo opportunity yo kubana hafi n'abo bantu ntirikiraboneka acavuga ati reka nikoreshereza mu muryango bobo ntazobura kandi ishobora kuronka nanabarishe ni mwiyo ntumbero rero ashobora ko yarafashe iyo nzira ariko ntitwomushinja ntitwomucira urubanza canke se tugira ico tubivuze ko navyo nyene aho na cyane cyane tuvuga ko tumurindiriye vuba cyane dushobora nawe kumuganiriza akatubwira impamvu ibi bintu yabishizemo mu muryango ko na cyane cyane atari ivy'umuryango ari ibintu biba bikenewe ko umuntu yogira yoba hafi akanakora cyane bimwe by'imvamutima na cyane cyane ko abari ibikorwa mvabwenge mvabwonko kugira ngo umuntu ashishikare atera imbere na cyane cyane rero muri Tuwafa amakuru avugwaho kandi nuko Tuwafa itanguye kwizegwa aho na cyane cyane wo tokwitwa CEO yamaze kwizegwa n'amatimu abagiye atandukanye aho kera bitashoboka ariko ubu akaba agomba gutangura gukina mu matimu agiye atandukanye aho mu kiganiro aherutse gutanga kuri Diko Entertainment aho yavuze ko Iseke Films igiye kumwizera kombore film igomba isohore azoba arimo kandi azoba ariko abikora neza cyane gose rero mugumane natwe turishavuga ibintu biba bitandukanye mu matimu abagiye atandukanye adushikiriza ibintu bya akina ibintu bya filime kugira ngo tusobabikira amakuru aba agezweho nuko tugeze muri GN Films haravugwa ibintu biba bitandukanye hariko haca filime dufise yabo turiko turakurikirana ni filime bitwa Intango twagiye tubona amafoto abagiye atandukanye ari mu gihugu mu bihugu byo hanze tutamenye ibyo bihugu mbe n'ivyahe tutamenye icari kimujanye tutamenye ivyo yaragiye gukora mu ivyo bihugu aho twagiye tubona amafoto agaragara yambaye impuzu za gisirikare twavuga ati yo bagiye kugaruza amahoro mu cyaye igihugu ntitwamenye izo mpuzu igihugu ze kugiramo nico gituma tuje kubabwira ko nubwo biruko yavuze ati akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze bigaragare ko nawe yaragiye kurondera amakuru abagiye atandukanye canke se kumenya ibintu babigiye bitandukanye kumbure inyuma y'iyi filime yise Intango agiye kutuzanira iyindi filime twokwita iyindi filime yoba ari nziza gusumba iko na cyane cyane aba ari mu gihugu cyo hanze aho nyine muri GN Films haravugwa umushinga ntaye bitwa Jedeo kuva muri Burundi Film Academy yarasanzwe akina muri Fer Rouge aho ariko akina mu filime yiwe yise Intango tukavuga ati mbe byo babigenze gute ko na cyane cyane babigoye kuva mu kigo kimwe uja mu kindi kigo kuva muri camp nimwe kuva kuri chaîne muja mu yindi chaîne ariko nababwira ko mazi genda babwira ati ico twarondera muri filime y'u Burundi gishobora kuba cyo kirakunda bwa bumwe twarondera kuko umuntu arava hamwe akaja ahandi akava muri team imwe akaja gukina mu yindi team atagengwa gumeyo ahubwo agiye kugira ngo afashe ibikorwa biba bigiye bitandukanye rero Jedeo kuva muri Burundi Film Academy ubu asanzwe ariko arangurira imirimo yiwe muri GN Films kwa Sabasi aho na cyane cyane ariko akina mu iyi filime bise Intango rero turabandanya tugende muri Mr Sami Official
Mr Sami official numwe ariko arakora cyane nk'abandi ba producteur muri filime y'u Burundi aho ariko atwereka filime nziza cyane yiswe Icanzo. Ni filime iri kirarengana ku rubuga rwiwe yise Mr Sami official. Sasa rero uyu musore ariko akora cyane aho yizewe company yiwe yizewe na company iyo twakwitwa Morio Channel TV aho yizewe kukina muri iyo team kugira ngo ibikorwa bafashanye muri ya ntumbero y'ubumwe kugira ngo bashishikare ibikorwa bitera imbere kuko bashimye impano yiwe. Nibaza kugira ngo umuntu mushime ave muri timu yiwe aze gukina mu yindi timu nibikorwa ntabwo ari umuntu avuga ahubwo nibikorwa vyivugira aho yakinye muri filime yise Heartbeat ayo filime iri kirarengana ni seri ica ku rubuga rwa Morio Channel TV imisi yose kwa gatatu. Rero twavuga ko Mr Sami nawe nyene ariko abikora neza kandi ariko abikora cyane kandi ava ku rugero rumwe aja kurundi. Turavye aho yari yatanguriye muri Rukundo TV mu gihe cyarenganye aho yaciye afata ingingo afata ihangiro ryo kuyikorera ibintu vyiwe tono kwita kwibako aho na cyane ibikorwa biriko biragenda neza gusumba uko yarari muri Rukundo TV. Rero turagenda aho tuvuga abantu babagiye batandukanye turavuga ku mukobwa Chanceline kuva muri Burundi Film Academy ariko akina muri filime ya Fer Rouge. Ni umukobwa ariko ava ku rugero rumwe aja ku rundi rugero aho na cyane ariko arakora cyane akora ibintu babagiye bitandukanye aho ariko arizegwa n'amatimu abagiye atandukanye kumbure vuba cyane murabona ibikorwa biba bigiye bitandukanye biva mu matimu mu mihingo yose tuvuga ati agire courage na cyane ko ibi bintu bisaba kugira ingufu nyinshi kugira ngo ugere ku rundi rwego. Nibikorwa mvabwenge kandi birakeneye gukora cyane. Rero tugarutse cyane muri Burundi Film Academy isanzwe yobowe n'umushingana bitwa Iradukunda Liberi batazira nsoro nanyo nirikira bikora cyane hariko harava ya mafilme cyane ku bwinshi paraporo ya yandi matimu. Sinzi bobo izimbaraga iyo bazikura, sinzi izi sponsor iyo bazikura, sinzi amafaranga yo gusuka mu ibintu iyo bayakura, ariko tubona bikunda kandi bikagenda neza. Ariko turavuga cyane Fer Rouge aho na cyane bariko bazanamwe abandi bakinyi basanzwe batari muri Burundi Film Academy aho turiko turabona umwigeme ariko arabikora cyane yitwa Bera kuva muri timu ya Estime musanzwe muzi kwizina rya Est Boy aho Estime avugwa cyane kabarizwa muri Burundi Film Academy ariko asanzwe afise indi timu yiwe asanzwe akurikirana na cyane ko havuyemwo uwo twokwitwa umwe mu bigeme asanzwe akurikirana akagomwa muri Burundi Film Academy ku mpano yiwe ndetse ico twokwita bari mu bintu bya casting babona ko menga iyo role niwe yoyikina baja kumusaba kumbure timu ya Estime iramutanga aja kuba mu bandi bariko barakora ibi bintu bariko barafasha mwa bino bintu byo kushira hamwe kugira ngo filime y'u Burundi gira ubumwe na cyane bishikare bitera imbere biva ku Gwego rumwe bija Kurundi. Rero niyo mpamvu tuvuga ati mugumane natwe kugira ngo tubagezeho ibintu babige bitandukanye tuko twegereza rero ku musozo turagenda kuri filime iriko iravugwa cyane mwino misi igomba gusohoka ku itarike 5 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka 2025. Iyo filime izosohoka ku musi wa 5 iyo biswe Pahuma parti ya kabiri aho yakinyemwo Nsoro n'umuhungu we Est Boy. Nivyo vyamamare biriko biravugwa cyane ko iyo filime igiye kuza isumba parti ya mbere. Turiko turaraba n'ama image bariko baratwereka y'amafoto nibaza ko bizo ari byiza cyane. Ntumira umuntu wese ahari hose yumve ko umunsi wa vendredi azokugurira YouTube yiwe saha 2 iyo bitwa Paruma parti ya kabiri izoba yahegeze kuri YouTube ya Kamariza Movies niho izorenganira nawe akaba ari umwe mu banyamuryango ba Burundi Film Academy. Rero tujabutse gatoya ku mutama wacu bitwa Abere aho mu bavuga ati uvuze Abere renza ko uvuge mutama Abere. Rero novuga ko ari umwe mu bantu batanguye kuzamura iki gisata ca cinema, batanguye kuzamura filime y'u Burundi banayisukamo amafaranga menshi cyane kugira ngo ive ku rugero rumwe ije kurundi rugero. Turavuga cyane numwe yagiye afasha abantu babagiye batandukanye benshi baravyivugira nta ubigaya kandi natwe turabibona kari umukozi bimwe dukunda kumubaza tukamubaza ati ibi bintu kubera ko bikora ukuntu ni yahe nyungu wewe izimbaraga uzikura he? Yatubwiye ati
jewe mba ndiko ndatanga message kugira ngo abantu bamwe bamwe bakire, kugira ngo imiryango myinshi itahure ivyirimwo. Urumva ni mu ntumbero yo gutanga message kugira ngo ibintu bigere kure, inyigisho yiwe kumbura ariko acisha muri filime ishobore kuba yogera kure. Rero twarabemereye ko tuzobashikiriza amaraso mashasha ariko araduga kwinde mpwemu, tuvuga ko ariyo agomba kuyobora imbere gatoya, tuvuga ati felicitation ndetse tubahana courage kubigeme nashoboye gushira ku rutonde uno munsi, tuvuga ko bashobora kuba bazoba barenze mu misiri imbere, ni kuko ibikorwa byose igihe cyose ibintu byose babikeneye amaraso mashasha. Ndavuga kuri Chanceline kuva muri Burundi Film Academy aho akina muri Feu Rouge, ndavuga kuri Asta Pascal muri Morio Channel TV ariko akina muri Heartbeat, ndavuga cyane Bera kuva muri team ya S Boy nawe nyene ariko abikora neza ariko akina muri Feu Rouge. Ndavuga Audrey kuva muri Burundi Film Academy aho nawe ariko abikora neza muri Feu Rouge. Ndavuga aba mama bashika babiri kuva muri Burundi Film Academy, Madame Christine wubahwe cyane uri kubikora neza kandi ndagutera kuhaje, novuga ko ufite impano, nibaza ko atari ya bose. Ndavuga Madame Francine kuva muri Burundi Film Academy, bose bariko bakina muri Feu Rouge. Aho rero mu gice kizokurikira cikindi kiganiro kibandanya tuzobabwira abandi ba mama ndetse tubabwire n'abandi bakobwa bariko baraza mu maraso mashasha. Abantu barashobora kwibaza ati kubera iki uvuze abakobwa cyane utigeze uvugamo abahungu? Ni kubera abahungu niko turabona amaraso mashasha, turiko turabona babandi nyene, tuko turabona ba Sabas, ko turabona ba Achiza, tuko turabona ba Mr Sami, tuko turabona ndumva ntiturabona abantu bashasha, tuko turabona ba Libert, tuko turabona ba Estime. Rero dushaka kubona abantu bari kubakora cyane nkuko ko abakobwa, dushaka kubona abantu bari ko baratanga ishusho nziza y'akazi nkuko ngako abakobwa. Hari ibibazo byinshi je mba ndi kuri Facebook abantu bakunda kwibaza, bagafatanya iki gisata ca cinema bakagifatanya nibi bintu by'ingeso mbi ziba ziri mu bantu, kumbure ahantu haba hagiye hatandukanye. Ndavuga cyane ku bantu kucyuka kibi kiriko kirarengana, kumbure bariko baravuga ngo abantu bariko bakina amafilime mu Burundi n'abantu baba barahukanye, baba byaranse ko bubaka, n'abantu bitwara nabi bagendera mu ngeso zibi. Ivyo bintu nivyo tugomba gufuta kwino generation mwimbonoka zo za 2040 2060, nivyo bintu tugomba gufuta, aho iki gisata kigomba kuba kazi. Nama nababwiye ati ibi bintu by'ingeso mbi nta nahamwe bitaba mu mabiro yose byobaho, si muri filime y'u Burundi gusa, hose ibi bintu birabaho. Iyo satani yateye umuntu ntibirabira uruhande umuntu aba ahagazemo. Rero tuzokwama twayaze, tuzokwama twavuganye ibintu biba bitandukanye, cyane cyane mu gisata ca cinema, tubabwira ibintu biba bitandukanye, amakuru mashasha. Kumbure uko tuzogenda twevoriwa muzogenda mubona ihinduka ridasanzwe, kuko turi cyari mu ntango naho turigeza, turi acirondeza, aho na cyane cyane tuba dushaka ko dutera imbere mw'ibi bintu, tukabivuga ku rwego ruri professionnel, na cyane cyane bikaba kazi tukabigira kazi, kuko hari benshi babigiza kazi byafashije. Rero natwe mudufashe ndetse mudutera impunga, muduterere na cyane cyane mu kubiraba no mu kubikurikirana, mu kubisangiza abandi kugira ngo bishishikare biryoha. Tubwira cyane rero abantu bashaka kwamamaza, abantu bashaka kumenyekanisha impano zabo, abantu bashaka kumenyekanisha aho bakora, turabaha ikaze mu kubakorera ama publicité n'ibintu bibabwiye bitandukanye. Ego turakeneye abantu babafatanya bikorwa kuri Are Burundi, abatera mpunga, abo bose abashaka kuduterera mu vyumviro bibabwiye bitandukanye. Nimero ziriko ngaho kuri screen zanyu, murashobora kutwandikira ubutumwa, amasaha yose turabishura. Nuko rero mukomeze kuhezagirwa, tubashimirana cyane cyane mwe mwahisemwo gukurikirana Are Burundi, mukomeze kuhezagirwa, mukomeze kugira imigisha. Namba ibi bintu byagufashije ugerageze kubisangiza abandi kugira ngo bamenye amakuru abagiye atandukanye. Kubagira sabone, ego mufyonda kugakengera kugira ngo ibikorwa muzoze murabibonera igihe, na cyane cyane ko ibikorwa biriko birabonerwa igihe kariho bitaba vyataye igihe. Mukomeze rero guhezagirwa. Ndashimiye cyane abari mu Burundi, ndashimiye cyane abari mu bihugu bibanyi, ndashimiye cyane abari mu makungu, ndashimiye cyane byimva mutima team diaspora. Mukomeze guhezagirwa, mugira muba mwubahwe impande zose. Murakoze.